bashoboye gukora iki cyangwa ikiliya muga kubera le soutien Buze soutien ntabwo bibaza soutien bambara abamama n'abapapa n'abamama abamama n'abakobwa haro soutien yindi atari soutien y'abakobwa soutien basi gufata ku mugongo tu vois rero baba bakeneye le soutien ambwa nk'inkoresho tele le soutien bakeneye ugufashwa bakeneye gufashwa like hari gutumira umuntu Sannta muri emission ugasanga ni uri kuri yarura uravuga ukiyishura le poste yiwe ni wiuno uwo muntu rero nawo mutima naye ashaka kuba afite ibintu abwira abantu tumusubira asubiremwo byayo ugasanga uravuze ikintu hewe nuko nyene explique ni bon ugasanga ni byabiri wiuno ugasanga uri kuri yarura nashatse kuvuga yuko atamama aba mubi ni kuvuga wewe ashaka kubona uriya mu mama tivwa sinzi kuri kulantahura ashaka kubona uriya mu mama mengo afite suri hexagone afite suri pentagone comme c'est ngare bizarre mugabo kuri kumwana wiwe ni baby je suis compris kumwana wiwe ni baby nashatse kuvuga rero nyimba kulise hali baby nziza bagenzi ni mama kuko wowe ashobora kubona umengo isura ni nka nyandwine mugabo kuri wewe isura ni shadibu aka kantu mwakumvise ngo nyimba ngo kwisi hali baby nziza ngo ninde mubona ko ari mukufina yes nari nababwiye yuko mukanya tugire tugaruke muri studio za PJ Classic FM kugira ngo twakire umutumire wacu twari kumwe ku munsi wa kane ariko tugenda tutabimaze yes akaba yamaze kwishikira muri studio tudatevye rekanda muramutse Kelly Townaire, yes. Mama huyo. Yeah. Yes, Kelly reka ndakuramutse. Okay, merci beaucoup nenda kulamukije. Nongenda usana abakunzi ba PJ Classic FM. Afete hamaze kuba muhila quand même. Yes. Kelly umeze gute? Bien sana. Ndagiye bro niko now like vibe ya here you are just vibe after vibe. Okay, Kelly. Umuntu mwari kumwe yakubwiye ko waruberewe sana. Oh, thank you. And I like black and white. Okay, thank you so much. Na urabere sana. Abantu mutamubona gilango mutamubona kuri Isaac TV. Abantu mutamubona bro aratisa sana. Sannta ndakunda kunwambala Sannta. Ndakunda kunwambala bro. Cast flap like je ngene meze ndi direct. Uri direct. Umuntu atesa ningo kudatesta kugati ibintu wambaye bizarre hama na umuntu akubwiye ko ibyo wambaye bizarre ahubwo bima ingufu zo pour faire le foie passe pour le foie passe pour le foie ploché pour faire le foie ploché pour améliorer beaucoup plus kugira ngo seneza plus cyumbiye ko nambaye nabi cyo ingufu kugira next time nzo kwambara neza bon urazi ko hari abantu Kelly ubabwiye ati Chako kantu uyu mpuzu ntibyari bijanye niyo wambaye iyo ugira guca anya afete nibaza aba yumva ko umusuzuguye nibaza ko bivana n'umuntu nka jewe vraiment mubwiye ati Townaire ibintu wambaye umunsi vraiment ça ne marche pas ça me fait lier ahubwo ndabwiye ati bya kweli pour toi ça ne marche pas mais pour l'autre peut-être ça peut marcher oya mugabo urumva kutaba wemeye urabyumva ko tabamye kamwe biradezesarana kwawe birababaza ukuntu urabona kubwiye ati mugabo asigaye bibaza mu gihe abikubwiriye mu bantu abikubwiriye mu bantu mugabo guhamagara akabati Sannta ni bon ewe est-ce que wambaye bidateza gawe ukuntu twatukutse ahubwo ko niko kabi oya amasikabe hakwiye bikubwirira mu bantu ati Sannta nyene kimeze like nyene wambaye nabi Sannta bilababaza atashobora nababwiye muze kunyihanganira kubera yuko no musore sinzi ko nobivuga yes Kelly turabonye indirimbo ngo amateka yabo indirimbo ifise iminota 6 of course Kelly Townaire twari tumuzi nk'umujournaliste umupresenter uvuze neza rero para twari tumuzi nk'umupresenter ariko animateur araduhaye indirimbo Kelly indirimbo yawe bayakiriye guta abantu ntabwo babaye desi bavuga ati umuntu akaravanga ibintu nibisa
wewe uravye uko indirimbo yakiriwe gute? According to me umaze kubona indirimbo ku ruhande rwanje Sannta nayivuze na last week nayivuze maze kubona indirimbo ikwije 500 views ku munsi wa mbere. Yayikwije ku munsi umwe atababone kandi wari atababone fise kandi kuje 500 views canke nawe wagize kakanu kakabiri ya frère genda kijije sanzwe bizije ndashaka yakabije si bibi yanabwa ari bibi ikintu cyose kidaciye mu muco ni kibi kiba kiri mu muco nyene kubera yuko erega si birombo nziza zikaraha nabantu. Okay, moi je le ndi nyandwi ntavyo ndi nyandwi sindaba civilize kugira ngo menye kurarigira. Behaje uvuze nyandwi basi hake na gateleme ko mwilegala kabajinya ntu. Umva basi ndashali down sindamenye ibintu kuburyo mba civilize kugira ngo ntagira ibintu ngabe. Yeze ko ikintu kuri YouTube ni pum. Urumva nta bintu birebire. Kigushikiriye kiragushikira ugikundira gikunze le nage size nawe yavye kulega nabije ibintu balegera ngo indirimbo nguze kujya ko kenzele iyo ntibyananiye he wazi ko nafashe amasaha 2 ndashirako nkalegera kenzele nkazabona igiye ko mu isaha 50 datari bize ngazone lagiye donc yagiye imbere yuko kenzogera voilà uba nasana afite nanagize reglage umujama yabingiriye yabi umutipe yitwa mufalme niyo yabinyinstaliye alestala ati kenzeze kuba yagiyeko hewe indirimbo nagiye na 30 minutes jako ndasonda yifuta abari sangapi gake natanguye saa 2 oya promyema inkuru yo kumwanya sibele nyuma nataka kwishaka mwijoro urumva Sannta ndeze ko mwijoro nzi neza ko nza kuregra lobyeye basi lobye ya bucha bwaho like la veille après demain tu vois kugira ngo uzobe yagiyeko Sannta tewe nahise ko nka manwi like manwi dessert manwi ni minota nka 10 nakiye mbona sizele mu gitondo yagiye nakiye mbona yagiye mama ndenge vile nakutele ngule mama sasa sasa ndavuga ati none umva umujamali ariko arabimfasha ari yose ndavuga ati karanyanya bati halabavye friend ni babatego yagarage mbona commentaire ya mbere y'umugenzi wanje twa Katia Benito nige mbona commenta ngo nice song anashaye indirimbo kugira narege saje ari manwi nalisize ko manwi mvuga yuko iza kujya ko saa 9 zo bukeye like donc du murango tundi musi next day du mulango hewe ikiza ko 5 di mate umva 5 none aho se wagikanura ariko oya umva afite nanagize shangira privé nege n'umuntu mwaza kuyibona donc ibise biraponyoka na privé biravamwo umva nayo masaha bilafa nzabona indirimbo yagiye umujamanye wacanyandikira ari USA. Yes hari umunyani ku murongo yaraje ariko aciye agenda na kibazo ati hari umujama yali America yali karanyandikira abifasha kuyishirako like anyereka ingene bayishirako niwe yagiye mbona antelefona mu gatondo ngo gatanu ngo indirimbo yagiyeko kuje kurawa ndamuna commentaires zibiri ngo nice song ngise mungu wangu we ndayifuta ndayifuse nasenda ya pride ndayishirako kandi ndayexporta hama ndayexporta nzineza kwita kuja ko kenzele kandi ndabona hegiye ko saa 2 yes ni gwabaye urugendo goroshe ariko nibaza byose ni experience kugira ngo umenyere hama ubundi bavuga ngo ubuza oya la fois prochaine kugira ngo bize bigende utagusha bulatagata oya icyo ni bisake yes rero ukuza indirimbo uvuze ko abantu bayakiriye neza ni ihe experience yo kuja muri studio ijyambere canke gukora video ijyambere first of all yendirimbo ndavuga ko nta mahela ntwaye vraiment nta mahela ntwaye ariko twabonye amasanamu ari meza yego amasanamu ni meza umuntu yayinkoleye seriously audio yayinkoleye kwagusa ana for free wayikoreye he oya sishaka ni bisanzwe kugira ngo n'abandi bazomushore Sannta nashaka kuvuga nayikoreye je peux expliquer ça nayivuze no kindi gane kili hano ndashaka kubivuga mugabo kubera twayikoze mwijoro umva yarampamagara ati ngo tuyikore mwijoro ba data buje mama buje banyoko buje bagiye urumva rero nk'ubu ndayivuze nyoko buje yaramaze ko akasha byumva cavuga piti yangu ni wamukora indirimbo tunaha amafaranga umva
afite twayikoze mukinyuri mugifyonyo urumva like handi byo nyine bitemewe mu mategeko umujama rero ajya ndabwire d'abord cultiver la métier ikintu cy'umiliyoni uno wa cultiver la métier uzoronka umugenza gukorera kuri 0 francs twage turayikora yamaze igihe turiko turayirealiza buke odira je ngaho video kugira ikoleke naronde abajama hari umujama wanje video ndashaka kuyikora ndashaka kuyivuga umuntu yafatiye ariko wamfatiye amasanamu siwe yagize edit umuntu yafatiye amasanamu n'umugenzi wanje tubosana yitwa Nicole Liel niwe yafatiye amasanamu mugabo haro nandi masanamu uwundi mujama yene yafatiye uwundi na mujama professionnel kandi umujama mu professionnel sishaka kumuvuga afatiye afashwe nawe nyina buja nawe nyina buja ashaka kumushwanira afatiye video yafashwe n'abantu babiri uwo mujama Nicole Liel ni uwo wundi mujama professionnel kandi ahi bujumbura azwi sana mwigana n'uwundi tutigana uwundi mu professionnel ama sanamu hama yeditingwa n'uwundi muko ditingwa navuga gute hagemwe ubuhinga nyene bwa haramwaye abayimwe amayideme cyane ya Townaire Kelly. Yes, nukuvuga ngo indirimbo yose iraheze atanu rufarange gutwara. Ego vrem. Ego. Tuna mamvuga cash ubugenzi Sannta. La métier. Uziko ari ibintu bikaze kandi urumva ko sabantu suwari we wese yayikoze n'abantu bari professionnel. Voilà, ego vrem. Ariko basi kukwambika ninde yakwambitse basi. Kukwambika ziye impuzu sinanamba. Kandi ikindi tutibagiye amatara urazi ko muri video haba ari amatara. Okay. Canke icyo no sinzi ko mwakoresheje decor ariko ivyo byose sishaka kwemera ko byagutwaye atamafaranga byagutwaye reka ndabikubwire Sannta ana indirimbo impuzu zose zobonamwe zose ndazifise tiye zose impuzu nambala naho uzoza muri zo sanga mwe ndayambaye tiye mvuze muri clip like afite impuzu zose nambaye hajya nizi wanje ntabyo gukota nta bintu ndi impuzu nambala kwishura de toute la vie de toute le jour like umwanya wose usanga ndayifise kandi ibintu by'amatara writing hagirimwo ni kamera yene yonyene just nayikoze ku mulango umunsi umwe habona yikoze amasahane kubera iminota 6 nta bintu birebire birimwo hama baje bagufashije ngo wabonye ko na location nayigiriye ahantu hamwe kenshi sino kesa mindset nagenda tola handi hantu sino video ntihanu nkwaye umwanya munene vraiment hama abandi baje abantu bagufashije abactinze haloho si bose halabona genda kulamwo amayensele tuyese nagenda kulamo ku internet mugabo abandi na halo nabandi bafashije mugabo nkujya mwana ariko ararira kameme kaje nagakuye kuri internet. Yes. Donc nabagufashije nabwo ne byaruke nta bintu by'amafaranga byantwaye ni ibintu nyine hajya la métier ubuntu Imana iguha Imana iguha ubuntu bukaguha abantu abantu nabo baca baguha idushaka tu vois kanu niko yes Kelly Townaire rero aragiye muri studio arakoze indirimbo arakubisa amasanamu indirimbo ijeri top ariko kandi atamahera sohoye yego from ndashinda bishimira Imana cyane kandi ariko kandi wari kwibira kabanga wakoresheje nabandi bakagira kwera yuko indirimbo zirazimbye cyane video. Yeah, of course. Yego from bivuze nivyo kugira ukore video jewe cyo novuga ati abo bantu bose arabakoze amasanamu arabakoze audio n'abantu bariko baraterera mu mpano cyane kuko si we wenyene babikorera hari abandi benshi babikorera ugasanga no umwana hariya afise impano kabisa ariko yarabuzi yacu ariko ugasanga nk'umuntu mwaramukoreye indirimbo ari audio canke ari video iramushikanye ahandi hantu nukuvuga ngo iratumye abantu bamubona. Sannta uravuze ikintu ciza sana uravuze ikintu ciza sana uravuze ikintu ciza sana utigute hari abapeti benshi ngaho hanze bafise talent bashoboye gukora iki cyangwa ikiliya muga kubera le soutien Bida soutien ntabwo bibaza soutien bambala abamama n'abapapa n'abamama abamama n'abakobwa haro soutien yindi atari soutien y'abakobwa soutien basi gufata ku mugongo tu vois rero babakeneye le soutien ambwa nk'inkwesho tele le soutien bakeneye ugufashwa bakeneye gufashwa like fashe nguvuga rero fasha umuntu utiteze imembo je nk'umuntu yankoreye yo beat ali state rumva mugice gihe ari ngaha yari mu Burundi mugabo ali state rumva kandi yagiye inkore atateze ko nzomusubiza ateze umva abantu bose bagize ikintu bakora ariko namumenye hola jewe namumenye
yes ariko kandi bashobora kwibaza ati none Kelly ko wumva we hari abagufashije ku buntu nawe tukaba tuzi gukoresha ibiganiro ubwo nawe bagufasha ibiganiro bagusabye ibiganiro kugira ngo kumbure ibikorwa byabo byegera imbere biboneke n'abantu benshi umuntu turi ku radio ndazoza gutanga umurongo wa telefone umuntu nasaba ikiganiro nkamusaba amafaranga aca kuri TikTok abana ha moi je te pardonne je vais me pardonner ndaza kugusaba ikigongo je nta muntu usaba amafaranga cyangwa nsaba ngo oya rega urazi ko gusaba amafaranga si kibazo haje cyangwa gusaba ikindi kintu basi urazi ko hari umuntu abashaka avuga ati saba icyo ushaka cyose ariko umpe mikro yawe saba icyo ushaka cyose ariko umpe mikro yawe yego no kuvuga ngo genre unkoresha ikiganiro nyimba amafaranga ukene icyo ushaka ndaguha ni bon mugabo umpe mikro genre mvuge umpe ikiganiro ya cyo umuntu wese ansabye ikiganiro ndavuge kuri street ndavuge mu radio radio PJ Classic FM umuntu wese ansabye ikiganiro ndamwemerera bivanye n'ivyo aje kubwira abantu cyangwa bivanye na vibe afise twa cyangwa bivanye n'ukuntu yexplaining hari gutumira umuntu Sannta muri emission ugasanga ni uri kuri yarura uravuga ukiyishura le pose yiwe ni wiuno uwo muntu rero nawo mutima naye ashaka kuba afise ibintu abwira abantu tumusubira asubiremwo byayo ugasanga uravuze ikintu hewe nuko nyene explica ni bon ugasanga nivyabiri wiuno ugasanga uri kuri yarura sina jewe ufise vibe ukaba ufise uti ku-explica neza ku-explaininga neza ukaba ja udatinya camera ukaba ufise cyangwa ufise vibe nawe ufise ibintu byubwira abantu ngo ukaba uri wabona yene like ufise vibe uca guteramisha abantu bakavuga ati wow aho ndagutumira brave sina na kindi kije saba brave yes turuke gatoya hama tugaruke kumbure n'ibindi bibazo kumusheri wanje hano mama yibarose bijoloshe yes natwe turavuga ati Kelly novuga gute indirimbo mu yandi majambo ni indirimbo nkora mutima Kelly ukuranyumva ndagwita kwa kumva ni indirimbo nkora mutima bon twavuga gute n'amajambo meza yo kubwira umuvyeyi wawe na cyane mama ariko dukunze kubona ko umubabaro abavyeyi bagira kenshi abakobwa nibo bakunda kuwutahura na cyane ariko nabona po n'umukobwa wari wese iyo hageze nawe ko yibaruka akavuga ati mama kumbe ndakubashe vraiment ndakubashe ariko wewe amajambo nkayo ukayavuga uri umuhungu byakujemwe gute ubwo niho hari history inyuma kumbure genre yaba inspiration of course merci beaucoup pour cette question musanze jewe mu bantu benshi bagiye baramfasha mu buzima bagiye baramba hafi kenshi n'aba mama tu vois ni nkuko abantu bambabaje kenshi mu buzima n'aba mama ukula vyo bakobaje gute bambabaje urumva like ndikuvuga umumama nikuvuga ashatse kugufasha ikintu ashatse abishase aragikora n'umutima wewe kirakunda ni nkuko akwase nta mupapa tozavuga ngo yango ndekele reka dufate nk'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu umumama nyina buja nyoko buja mabuja akwemeye akawukunda umupapa ntaza kuvuga ngo afite ngo ya ni nkuko akwase ni nkuko abakwase nyene rero cyesanga abamama mu busanzwe bafite responsibility komeye mu rugo kandi abamama n'abantu bo kubahwa tu vois abamama n'abantu bo kubahwa kuko hari byinshi bahura mu buzima like nkuko wavuze nyene kwibaluka yes nugo uri boga nibyo namwe mu nabyo woshobora nugo wabumeze gute umve umumama naho yoba n'umwana umuntu w'umukobwa cyangwa umumama afite igisina gole ngasho tell me sindiye ko wada igisina gole nibo ni mvugo mbabarira ku matwi okay reka ngwashe umuntu wese igisina gole like naho yoba n'umwana muto akuye kubahwa Abraham kuko ni wa mwana usanga akula afise akiyanti kubandi bana sinzi kurabona n'agakobwa gakuze gakulumengo gashaka guheka abana cyara abagenzi ndafise abagenzi bakobwa benshi iyo harige muhanda baherekeza ahantu like abonye umwana gwikipaju numva ariko nk'ibyo ntabyo wogira cyatore ndafise ugasana nashuye umwana nyene ndamushuye byatali oya mugandi umuntu nkunda abana Abraham nkunda abana muhira
umumama tubana n'umupapa tubana barabizi ndakunda abana sana ni abana baje kutulamusa muhira kuburyo nashuhira umuntu kujya ko bakobwa umukobwa ntazi kubinyegeza cyangwa kandi ndashuhira umwana yaje muhira ari yaje muhira ndamushuhira yine nkumva ndagiye no kubona kana nga nk'ubu ngiye ahandi ngo ndamushuhira ngo Sannta ngo nikibebe ngo oya bra je suis pas ça. Yes, harayandi majambo wakoresheje ngo umubebi wa mbere ngo kwisi ngo ni mama. Yeah. Nk'abantu bakumvisa nabi canke washatse gusigura iki kuko tuzi baby kino gihe turazisho turadushatse kuvuga like nk'abatacakiriye neza canke batatahukiwe washatse kuvuga iki? Okay, shatse kuvuga nashatse kuvuga yuko atamama ba mubi atamama aba mubi nukuvuga wewe ashobora kubona uriya mu mama tivwa sinzi kulikula ntahura ashobora kubona uriya mu mama mengo afite isura hexagone afite isura pentagone uro kamwe shine wengane bizale mugabo kuri kumwana wiwe ni baby je suis compris kumwana wiwe ni baby ndashatse kuvuga rero nyimba kulisi hali baby nziza bagenzi ni mama kuko wowe ashobora kubona mengo isura ni nka nyandwine mugabo kuri wewe isura ni shadibu kuri wewe mama wanje ni shadibu vrem mugabo petete kubona gusanga ari nyandwine Yes, nababwiye yuko muri studio bitanza koroha. Yes, Kelly, antwa ni ikintu ciza sinibaza ko hari umuntu ahora nena mama wiwe kurya umuvyeyi atanena umvuze kunena uratahura ico gico kwenena nta muntu yenena mama wewe kwenena mama kwenena mama simvuze kwenena kunena ni Kiswahili hapana kunena kunena sina gitahura vrema wabonye ubwato kunena mu bisanzwe ni kutagira ishishi basi okay kujya uramaze kutumva isoni don't be ashamed of your mom no kutagira ishishi z'umwana nibaza n'umuntu nawe ntiyarakwiye kugira isoni z'umuvyeyi wiwe hama nkahajya naho bishika bajya bakihakana abavyeyi naho gakeri wababwira umwana akihakana umuvyeyi akavuga koma nk'ubunyi turazi abantu bavuye hariya twavuye hariya kure hariya turashika ngaha ukabona gasura karatanguye kuza bakakubaza uvuka he uvuka mu Kinindo kandi avuka kumugoboka yes wa gatatu naho nyine wa gatatu ukaza nkuba bakumutante wiwe akavuga ko ariwe mama wiwe gushika no kuri mariage ari wazana ugasanga nk'umuvyeyi yarazi yu nukuvuga aheruka umwana wiwe yagiye ujumbura muri 2005 donc ageze 2015 umwana we badashobora kumubona akumva ngo yaragize mariage undi musa gatohoza akamugwako ibaze nk'umugore wawe usanze yaguhishije umuvyeyi Kelly wowe musanzwe umuntu agira ivyo bintu sinzi ko ari jenjembre mu mutwe sinzi comment je ne comprends pas ce qui est et ce qui c'est là maman ça c'est la maman et ça vient d'un maman tous les jours si tu le fais ton maman tu le faisais qui tu accepteras qui musanzwe ivyo byo kuvuga ngo ibinibi musanzwe ubudakoresheje ubwenge kubera iki kubera mama n'umuntu wambela gusabira nyimba hari umuntu wambela gusabira ku mana ni mama wawe nawe akwifuriza neza nawe buri kigaba Sannta hari abana bibi sinzi ko muri bible uzi umwana umwana w'icangaze yaragiye yavuye muhera aragenda mugabo abavyeyi bakumye bamukunda bivuga mu mama papa wawe of course papa waje no kwibagira urumva birashaka gushika bivaye na kubura abagabo duhura n'ibintu byinshi amastress akaziki bla 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 ibintu byinshi n'ubuzima mugabo mama ahali ajyamise ayimvira abana bo kwa gwewe est-ce que comment mon enfant dort comment mon enfant me mange comment mon enfant me boit so mange comment mon enfant se mange comment mon enfant me boit akanwa anweshike urumva that's why ndakubwira Sannta ratarita umumama no muntu wo kubaho kandi mvuze ko mvuga umumama ntibisigura ko ndiko ndavuga abapapa ndabavuga nabi like ngo abapapa ntibafise avantage ne n'abapapa barafise ba mama babo kandi kunyara dukunda ba mama nabo niko bakunda ba mama babo nikuvuga ba mama babo tubita abanyoko abanyo
abanyokuru Yes. n'abasokuru Yeah. dukunda abamama bacu nabo niko bakunda abamama babo bo twite abanyokuru rero niyo mpamvu ndahubwira umuntu wese akwiye guha agaciro mama wiwe kuko ndiko ndavuga mama donc hari undi yavuze ngo ni mudasubirizwa voilà ikintu kibura ntugisubirize ni mama vraiment ni mama kuko ni nabo bantu batanga indero abantu batanga indero mu rugo umumama aguhagurukiye avuga ati ibintu bitazogenda ntuharira vraiment ntuharira urashaka kulabe je kera ndibuka kera nikola mama tari kumwe hafi kera ni mama ngomba kumusaba ikintu ngomba gusaba ikintu baba papa sinacha kuli papa direct naanza kucha kuli mama ti mama hivi coronavirus kaniambia mambo kama nahitaji kitu kama hiki hadi baba nimemuogopa umba ukasanga ende hari ibintu ngombye gusaba mtama mugabo kubera udashaka kumushikira direct mugabo ibintu byubahe bujumba nasanze ebara kugira papa wawe ni direct papa natamani mambo Yes. Nibaze yuko mwese muriko muradukurikirana mwumvise umutumire murashaka kwakura kuri 67 ubusa 67 31 0000